Abanyagihugu bo muri quartier yitwa Kibembe ya zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura baganire na RPA baridogera amanyanga yibonekeje mu itangwa ry'isukari ryabaye ku muhingamo wo kuri no wa gatatu. Iryo tangwa ry'isukari ryariko ribera ahari kibanza isukari ishikiramwe muri ako gace giherereye imbere yaho bita kwa Vitali. Uyu munyagihugu yari mu bari bayitondeye avuga ko batangaye bongera baranababazwa no kubona hakoreshejwe ikimenyane isukari gahabwa abatari bayigenewe. Tubona haje imiduga kabona batera imifuko y'ibiro 50 bateretsemwo, kabona hadurundi batera imifuko ibiri y'ibiro 55 bateretsemwo, ahandi ukaja wumva ngo ujya kimwena naka ngo ni mu biro 10 muhe ibiro 5. Amasoko yacu amenyesha ko mu itunganyo ry'itanga ry'isukari umunyagihugu wese mu baba aho bita mu Kibembe akeneye isukari yari yemerewe kugura ibiro bitarenga 2, ariko ngo vyaheze n'abashoboye kuronka mu bari bayitondeye baronkejwe ikiro kimwe. Bahindura umuntu bakashamuha ikiro kimwe. Nukuri ibyo bintu bihagarare ariko batanga isukari by'ukuri itangwe mu muco atankunzi akamwana wa mama. Uruganda rwa RPA rwahamagaye urongoye zone ya Kanyosha azwi kw'izina rya Artemon Mvuyekure kugira twumve ico bivuga ko. Yatwishuye ko ataciyo bivuga ko acesaba ahubwo abanyagihugu ko basubiriye kubona amanyanga ariko araba botabaza abategetsi hakiri kare. Kishobora kuriyakana kandi sinovyemeza mu gihe inimero za telefone za musanteri z'abari za chef de zone canke za chef de poste ziri ku mugaragaro ari we wese bafise uburenganzira bwo kuba afise akamubaki ashobora guhamagara umwe muri izo ndongo hari ibitagenda neza. Natwe tuba dushaka ko ibintu bibaye ubwo nyene tubihamagarirwa kugira ngo bishobore kugira ico dukoze.